Ikanda ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorokanira kuri no munsi mukamubwira muri yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Kuva kuri uyu wa kabiri hatanguye inama ya COSIS Africa 2021 yahuje abashikiranganji bo mu bisata bitandukanye. N'ayabene gihugu bo mu ntara ya Ruyigi barashimira umuryango utabara imbabare kwahuje ku gikorwa ciza wakoze mu kubarosa amazi meza ya Rusengo. Mu ruhande rwa siporo ujejwe kugura abakinyi mu mugwi w'intamba mu rugamba aramenyesha ko amakosa bakoze mu iganwa rya Sekafa bagiye kuyahindura. Reka ndabaye ikaze mukanya n'inkuru imwe ukwaye. Ikaze nkuko nari mpejeje kubibamenyesha kuva kuri uyu wa kabiri hatanguye inama igira 258 yahuje abashikiranganji ubujanye n'uby'ubutunzi abibijanye n'iterambere hamwe n'abaserukira amabanki makuru yo muri Afrika. Iyo nama ya Afrika 2021 ngo ikaba yabaye mu ntumbero yo kurabira hamwe bwa none ubuhinga ngurukana bumenyi mu bushikiranganji bw'igisata c'ubutunzi. Kurikirana Domitien Ndiho kubgayo umushikiranganji w'ikigega ca leta. Kiranganji baraba ivyo ubutunzi kumwe n'abashikiranganji baraba ibijanye no gutegura imigambi y'iterambere hamwe n'abatwara amabanki makuru y'ibihugu bo muri Afrika bazokoranira ngaha i Bujumbura ku magenekerezo ya 3 gushika ku magenekerezo ya 5 ukwezi k'umunani 2021. Abo bashikiranganji nabahurikiye mu rwego rw'abanyafrika bakurikirana ivy'ubutunzi na cane muri vya bisata vy'ibanki nkuru y'isi yose hamwe na ca kigo c'ubutunzi Fonds Monétaire International. Bazokwiga ku kibazo kijanye ahanini n'ubuhinga bwa none buhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no gushigikira ubutunzi. Ni kibazo bazokwiga ko gihambaye kugira ngo barabe ingene ico gisata naco nyene coshobora guteza imbere ubutunzi bwo ngaha muri Afrika. Nakaryo rero bazoba baronse ko guca hirya no hino ivyo bibazo vyose bijanye n'iterambere bishimikiye kuri ico gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Turanezerewe no kubona abatari bake bashoboye gushika ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nubwo cakiza COVID-19 abenshi usanga carababe intambamyi yo gushika ngaha. Twashoboye kuronka karyo ko kwakira abashikiranganji bamwe twashoboye kuyaga kuvyo twiteze muri inama. Abenegihugu bo mu ntara ya Ruyigi baronkejwe amazi ya Rusengo barashimira umuryango utabara imbabare kwahuje kuri ico gikorwa ciza wakoze ngo bikorwa birangurwa na kwahuje byinshi bikaba biba byasabwe n'abenegihugu. Ivyo bivugwa na Sinzumunsi Jean Pierre umunyamabanga wa kwahuje mu ntara ya Ruyigi. Ni muri ya mugenzi wacu Reimo Prospere niyo nkuru. Abanyagihugu bo ku musozi Rukaragata bo muri komine Ruyigi mu ntara ya Ruyigi barashima ironswa ry'amazi ya Rusengo. Ayo mazi akaba yubatswe n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ishami ryo mu ntara ya Ruyigi. Umutamakazi Vestine Nkundibona ati naho bwoba bugorovye ndatuma buzukuru bakamvomera amazi kuko amazi yaratwegereye. Twanezerewe gose. Je abanyeshuri bagiye kwishuri. Ntabwo rutuzi. Baje saa 6 niho naturonka. Nayahanaho niyo nzanya kabito mvuye mugore waha katunduganira. Jigo turashimira ya Ruyigi. Tukashimira n'ababashikiriye intwaro zacu. Babashikiriye bakadushikiriza ubutumwa. Baduserukiye. Turashima. Twakengurutse gose turashimira amazi. Kuko zishoboye jewe ntabunye twona ninginga singishika ngaha
je ndashima gose ko amazi twegereye bavuye ku ishuri bagaca banyarukira ngaha bakasigana y'amazi iwabo amazi iwanje amazi. Nawe Irambona Eveline amenyesha ko Croix Rouge itarabubakira amazi ya Rusengo ngo bari bafise ingorane zitandukanye zijanye no kuvoma kure. Tararonka itangi y'amazi twari tubayeho mu buzima nyene butorohereje bose kubera ko byarashika bikatugora nk'ubu nka twege nk'ubu aho wari umwanya ukeneye k'amazi siwo wayaronkera ko byarafata umwanya kurinda kumanuka hiyo mu mwonga ukongera ukaduga mugana ubu jembo nari sawa bimeze neza kuko naho hoba 12 z'umugoroba 2 z'umugoroba urasimbuka voma. Ibikorwa umuryango Croix Rouge urangura biba vyasabwe n'abanyagihugu kandi babikeneye kuko hariho abanyamuryango ba Croix Rouge bakorera muri abo banyagihugu. Ivyo bikaba vyemezwa na Sinzi umunsi Jean Pierre umunyamabanga w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ishami ryo mu ntara ya Ruyigi. Muri ko rero hari ibikorwa byo kuronsa amazi meza bene gihugu kubera twaravye yuko bikenewe kandi baba bisavye. Aha rero turi ku mutumba wa Rukaragata muri komine ya Ruyigi. Aya mazi rero ni amazi twubatse kera amazi yari isesa mugabo kubera abakuru umutumba na cyane cyane haje haruguru barabisabye bati twebwe turabona yuko bize turavoma ngaha hepfo mwonga na cyane cyane ngiyo bwije abafasoni canke abana bagiye ubwoba ko biyumvira yuko bashobora kubagira nabi canke bagabahohotera na cyane cyane nk'abakobwa bakabagira ibintu bya furambi. Ati rero twebwe twasabye yuko bicoboka amazi mbuye tuduganira hajya hejuru. Ivyo bikorwa n'umuryango Croix Rouge ku neza y'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bikaba biri mu mugambi twivyukiranye. Umugenzi wacu Raymond Prosper yari yishikiye mu ntara ya Ruyigi. Mu ndwi yahariwe konsa neza abakenyezi bahano mu gisagara ca Bujumbura baramenyesha ko akamaro kanini umwana. Bongeje umwana igihe gikwiye biragira akamaro kenshi mu mubiri wiwe, birongereza urukundo hagati y'umuvyeyi n'umwana kandi akongera agira n'amagara meza. Gerageza uko nshoboye kose naho nkora amasaha 6 yose akaba yonka. Konsa umwana birafise akamaro kanini cyane kandi kutonsa umwana naho birafise ingaruka mbi ku mwana. Umwana bituma agira amagara meza, bituma umwana akura neza, bituma umwana afise kuboneka neza, bituma vyibuha. Umwana ni vyiza yuko yokonka kugeza ku myaka 2. Je moranonsa umwana kugeza ku myaka 2. Ego turabikora, ikintu cyose no kwipanga. Ni ubuzi ingene akazi kawe kameze, ucumenya no ingene wipanga umwanya wo konsa umwana, umwanya w'akazi, vyose ugace bishira ikintu cyose ku mwanya wacu. Vyiza no ku mwana uwo mwonsa ku mwanya abishakiye kubera umwana arafise ingene ashaka konka umuvyeyi wiwe, biba bifise akamaro kubera mba muri birafise ingene mu connecta we n'umwana mu gihe uri kuramwonsa, bituma umwana aguma kwiyegereza nk'umuvyeyi wiwe, umwana akaguma akuraba, bikamutera urya mwana kukumenya cyane bivanye n'ingene uguma umwonsa. Si vyiza kureka umwana kurira umwanya muremure umwana ashaka konka, no kumwitaho buri mwanya. Hari abana 4 bariko baritegurira inkino zikomeye zizobera muri Afrika za badminton zikazobera mu gihugu ca Benin. Amakuru duhabwa n'ubuyobozi bw'iyo federation bakavuga ko bariko baritegura neza bikomeye, ariko Ndondo François akavuga ko bafise intambamyi z'uburyo ngo naho bizera yuko bazoronka ubwo buryo gihugu cacu neza. N'inkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura.
Iyo myimenyerezo y'iyo mikangara ine igizwe n'abahungu babiri hamwe n'abigeme babiri imaze indwi zibiri itanguye kandi ngo irikigenda neza nkuko bivugwa na Nicolas Bikorimana umuyobozi w'ubuhinga mu ishirahamwe ry'urukino rwa badminton hano mu Burundi. Turavye iri yinga tumaze gukora iri ninga rya kabiri turavye aho twahereye naho tugeze ubu turabona ko hariho akarusho bikatwereka yuko mu mayinga abiri asigaye ari imbere yuko bazoba bari ku rugero twifuza ko boshikayo bashobora kwerekana nabo ubuhinga bazi. Uwo muhinga avuga ko batatu muri abo bakinyi bimenyereza kumwe ariko hari uwundi mwana akiri muto yimenyereza gutandukanye n'abandi kubera imyaka afise. Kini naco novuga nuko turafise umwana wo mwigeme afise imyaka 12 urumva nawe nyene afise ubuhinga budasanzwe kuko yarashoboye guhiganwa n'abarenze imyaka 15 ariko arakina arashobora kuba wa kabiri gusa igica kitugora imimenyerezo yiwe nuko tutashobora kumushira ku rugero rw'abafise iyo myaka kuko tutegerezwa kuraba ko ingufu afise nizo dushobora kumufasha kubera imyaka ikiri mike rero tuteza kugira kuri tekinike gusa bindi cyo kumuha izindi nguvu twaba dusanga turiko turamwonona ico gituma tugerageza kumuha ibintu bikeya kugira ngo ashobore kuzobandanya muri urwo rukino atangorana afise. François Ndondo arongoye ishirahamwe rya badminton hano mu Burundi yabwiye BTV ko kwitabira inkino nk'izo bifise akamaro kaniniya haba ku bakinyi federation eka mbere n'igihugu. Mu gihe rero bishitse ukaronka umukinyi ashika kuri urwo rugero akagwanira karusho k'amafaranga ariko no bivuga mu majambo yumvikana aho twogira tuti federation irahungukira n'uwo mukinyi nawe nyene akahungukira. Eka mbere niyo bishitse akaje mu mahiganwa ntihagire icaronse ababonye hageza kugira ngo niyasubira yazosubire yariteguye bikwiye azabo bahiganwa. Iyo ni nyungu ikomeye. Handi kindi naco nuko ukuja mu mahiganwa biratuma federation yanyu ngira nti iduga mu kugene ifatwa ku rwego rwa Afrika. Ivyo vyose urumva ko arakarusho kuko uko igihugu kija hagaragara kiboneka bagira bati abarundi bagiye mu nkino zinaka Uburundi buramenyekana. Uyo umuyobozi w'urukino rwa badminton hano mu Burundi avuga ariko ko bagifise ikibazo c'uburyo kugira bashobore kurungika abo bana nubwo afise icizere. Uburyo bwo kuja mu mahiganwa kiracari kibazo murazi yuko ubushikiranganje bugerageza aho bugeza mugo gasanga rimwe na rimwe biragoranye n'ubu turiko turagerageza kwegera ubushikiranganje bw'inkino kuko nta wundi muvyeyi dufise turabe ko bodushigikira kandi turizeye yuko bazogerageza hanyuma bishitse ntibishoboke tuzokubitinze bipfunsi turaba abakunzi n'abagenzi n'inshuti barabe ko boshigikira urwo gwaruka nago nyene rushobore kuja hanze ruhiganwe n'abandi. Iyo mikangara ine Patrick Adonis Munezero Muvunyi Darcy Marke mu bagabo hamwe na Irankunda Keri Janvier na Bertira niyo mungere mu bigeme ikaba iriko yitegurira ihiganwa rya Afrika kubatarenza imyaka 19 rizobera mu gihugu ca Benin kuva kwa 2028 kuno kwezi gushika kwa kabiri ukwezi kw'icenda muri uno mwaka wa 2021 ariko bose akaba atanumwe arenza imyaka 17. Tumushimire mugenzi wacu Desire Sindihebura. Intamba mu rugamba z'abaterenza imyaka 23 batahutse bavuye mu gihugu ca Ethiopia inyuma y'ihiganwa rya Sekafa. Ujejwe kurondera abakinyi akamenyesha ko hagiye kuzoba ihinduka ku makosa bakoze kugira ngo bitegurire inkino z'igikombe c'isi zizoba mu mwaka wa 2026. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Izo ni imfino ziharagiza umugwi w'intamba mu rugamba zaririmbwa n'abakunzi b'intamba mu rugamba igihe umugwi w'intamba mu rugamba batarenze 30 warutahutse inyuma y'ihiganwa rya Sekafa. Intamba mu rugamba zatarenze 30 zashitse mu nkino za nyuma z'iryo higanwa
kandi ngo ni intambwe ikomeye naho batashoboye gutsinda iryo higanwa nk'uko vyemezwa n'uje kurondera abakinyi team manager Constantin Mutima. Inkino ngo mwazikurikiranye zageze neza, twashitse ku kintu twari dukeneye naho tutashoboye twaronse amahirwe yo gushobora gutahukana igikombe mbwa twashitse muri finale, kandi urukino rwa finale twari twarukinye neza gushikaho twarushije mu gwa Tanzania twahuye muri finale. Twagize amahirwe make nyene ku mapenalty vyabaye mugabo turishima intambwe tugezeko. Nayo abarundi benshi igihe mugwi ufata urugendo ngo nta mahirwe bawuha naho maze gushika mu gice ca nyuma baciye bagarukana icizere. Amakosa bakoze bagiye kuyakosora mu ntumbero yo kwitegurira ikombe c'isi c'ibihumbi 2026 no kubategura ngo basubirire bakuru babo. Muri ukambere ko tuva ngaha twerekeza muri Ethiopia na mahirwe menshi abantu baduha abanyagihugu babona ko tugiye gutemberera atakimwe tuzoshika ku mugabo kubona twege turatsinda gushikaho dushika muri finale. Abantu benshi bagiye baratangara gushikaho ari amakomantere menshi ko aravugwa bavuga ati ine equipe tubonamwo kazoza muri equipe nationale senior. Mugabo twebwe siko tubibonamwo kuko turabona ko dufise ibintu byinshi byo gukora kubera dufise target ya 2026 ya minota ku Zimonzi twangira muri ukankishika ko navuze ko dufise gahunda yo gutegura imiyabaga mishasha izosubirira bene wabo bakina muri senior. Ni bireo tubonye kandi murako tutahukanye umwimbu uryoshe kwa tutahanye kibanza ca kabiri, ni kibanza ciza cyane kandi turabishima kandi dushimira na federation yashoboye gushira mu buryo bwinshi bwa tutegura umugwi bazi ko babaye nk'amezi abiri baba hamwe bategura ico gituma mwawe ko twashoboye kuzana umwimbu mwiza mu gihugu. Izo ntamba mu rugamba bakatagiye mu karuhuko kuko dushatangura gutegura urukino rwa kivandimwe ruzohuza n'umugwi muri Algeria vuba. Mushimire mugenzi wacu Jessica Ingabire Karene kuri iyo nkuru nawe yadutohoreje. Mutima Constantin mu manager w'intamba mu rugamba asaba gushigikirwa haba kubijanye n'abakinyi ngo kuko n'inkenegwa ndetse nabo ngo bakaba bimeje ko bagiye kuzokora ico bajejwe kugira ngo bashike kure hashoboka. Kurikirana Constantin Mutima team manager w'intamba mu rugamba. Ico tugiye gutanga twize vyinshi kandi twabonye ntabwo tugeze ko na niveau abakinyi bashasha bageze ko kandi bwa mbere i competition ya moins de 23 ans hanyuma ukamenya ko 23 ans moins de 23 ans ndio senior yacu turazi ivyo tugiye gukora kwa mbere ngira tuzotangura kandi imimenyerezo ko twafise urukino rwa kivandimwe tuzohura n'umugwi wa Algeria tariki 26 bidahindutse kandi zuko kwezi tugiye kuraba rero kuntu tushaka ku selection kandi Burundi gwaruka tuzofatanya n'abanyene bashoye gutahukana ikibanza ca kabiri kugira tushoye kuja muri Alger kugira tutane n'umugwi ukomeye murazi ko Algeria ari umugwi wa mbere muri Afrika kugira turabe urundi rwego tugezeko. Akamurika kandi nyene kudushigikira bashigikire ugwaruka bashigikira inkino hanyuma ibindi twebwe akazi tuje turagakora kamisi yose tumaze nk'amezi abiri arenga ndinga mu gihugu kugira dutegura umugwi murana ko twavuyemwo muri qualification ya Coupe d'Afrique turi mu mugabo nitwicaye no gutegura ejo hazoza kugira tumeze neza. Akabari nayo nkuru nyuma y'amakuru yacu y'uno munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya nibagiye gushimira Reymo Prosper niyo nkuru yarayahagarariye hamwe na Niki Ciza afatikanije na Nduwimana Jean Claude bari mu buhinga bw'ivyuma. Reka ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV muraranigwe mubanye no mu byanyu murakoze.